Shalom shalom bene data, turahaye kaze abanywanyi bashasha bariko baraza muri uyu mugwi Maranatha. Yesu araje n'umugwi twashinze kugira ngo dusangirire ijambo ry'Imana, kugira ngo tuze turibukanya ivyo kugaruka kwa Yesu Kristo, ko Yesu ari hafi, ko turi mu gihe cyo kwezwa. Usomye mu gitabo ca Daniyeli igice ca 12 uhereye ku murongo wa mbere, urabona Daniyeli yerekwa ivy'igihe c'iherezo. Daniyeli ariko abwirwa ivy'igihe c'iherezo, yarabwiwe ngo benshi bazobitahura bavugutirwe bezwe, ngo abagize ubwenge bazokwakaka nk'inyenyeri, ngo ariko abandi benshi ntibazobitahura. Turi mu gihe c'iherezo rero, turi mu gihe ca nyuma. Niyo mpamvu abana b'Imana dutegerezwa kuguma twibukanya ko dukwiye kuba maso. Ijambo ry'Imana riratubwira aha ku murongo wa 2 igice ca Daniyeli 12 ngo kandi benshi bo mu bazoba basinziriye mu ivu hasi bazokwikangura, bamwe bikangurire ubugingo budashira, abandi bikangurire ubumaramare n'ibiteterwa bitazoshira. Kandi abagize ubwenge bazokayangana nk'ugukayangana ko mw'itazanure ry'ijuru, n'abashikanye benshi ku bugororotsi bazokwakaka nk'inyenyeri ibihe bitazoshira. Nuko rero wewe Daniyeli, gumiza ayo majambo muri ntibate, matanisha ishashara igitabo cavyo, udomeko ikimenyetso gushitsa igihe c'iherezo. Niho benshi bazoserangura muri co, kandi ubwenge buzogwira. Haleluya. Ijambo ry'Imana riratubwira nka ku murongo wa 6 ngo umwe abaza wa muntu yambaye impuzu zera yari hejuru y'amazi y'urwo ruzi ati, ibi bitangaza bizoshitsa ryari? Mbona wa muntu yambaye impuzu zera yari hejuru y'amazi y'urwo ruzi amanika ukuboko kw'iburyo n'ukw'ibumoso ayatunga mu ijuru. Numva arahira yibaho ibihe bitazoshira, yuko bizomara igihe n'ibihe n'igice cy'igihe, kandi ati nibamara guca ubwoko bwera ubunwenwe, ivyo vyose bizoba bishitse. Ndavyumva ariko sinabitahura, ca ndabaza nti databuja, ikizoherukira ibindi muri ivyo ni ikihe? Ku murongo wa 13 ngo nuko niwigire urindira iherezo, kuko uzoruhuka kandi uzohagarara ku mugabane wawe kw'iherezo ry'iyo misi. Imana idufashe cyane. Dutegerezwa kwibukanya mu gihe isi ikobeje mu gukora ibibi, mu gihe isi ikobeje mu kuzimiza abantu, mu gihe isi ikobeje mu gucikisha ubunwenwe umuntu w'Imana. Abantu b'Imana ivyaha basigaye bavyanda nk'abanda impuzu, nk'abanda ivyaha basigaye babitoragura ahantu hose, mu matelefone, mu mafacebook, ku ma internet. Ugira uruguru ugasanga n'ivyaha gusa, ubusambanyi bubi, abantu ntibakigira agasoni k'Imana. Mugabo Daniyeli arabwirwa atewe Daniyeli ati niwigire, kuko ayo majambo arakabanga. Ati mugabo ngabagize ubwenge bazokayangana. Ndakwifuriza kugira ubwenge, uravye ubwenge Imana ivuga ubwo ari bwo. Usomye mu gitabo ca Yeremiya igice c'9 umurongo wa 12 hatubwira ngo ninde munyabwenge, hanyuma ijambo rikaca ritwishura kuri 23. Usomye Yeremiya igice c'9, Ezekiyeli igice c'9, igihe Ezekiyeli yariko arabona ivyaha bikorerwa mu bwoko bw'iwabo, akaca avuga ngo ico mu mutwe wanje ukuzura amazi, n'amaso yanje akuzura amosozi, kugira ngo name ndira ku murango no mw'ijoro. Murantunga n'igitabo ca Yeremiya. Ni Yeremiya niwe yariko aravuga ngo ico mu mutwe wanje ukuzura amosozi, ku murongo wa mbere, ngo ico mu mutwe wanje ukuzura amazi, amaso yanje akaba isoko y'amosozi, kugira ngo name ndira ku murango no mw'ijoro, ndirira abishwe ba wa mukobwa, nibo bwoko bwacu. Gicoma nkaja mu bugaragwa mu ndaro y'abahita, kugira ngo nte ubwoko bwacu ndabuvemwo,
kuko bose ari abasambanyi, bakaba umuhari w'abagabo baryarukana, bafora ururimi rwabo nk'umuheto kugira ngo barekure ibinyoma. Bacitse abahambaye mu gihugu ariko batabiheshejwe n'ukuri, kuko bava mu bibi bakaja mu bindi, kandi ntibamenye ni jewe Uhoraho mbivuze. Harageze igihe Yeremiya yiyumvira ati icomba nkafuma nja kwibera mu bugaragwa, nkava muri ubu bwoko bwuzuye ivyaha. Ubwoko bw'abantu uyu munsi uhereye mu isi yose huzuye ivyaha, abantu baratituye Imana, nta dusoni tw'Imana bagifise. Abantu batituye Uhoraho, baramukengera, ngo indimi zabo zifora ibinyoma zimeze nk'amasasu zirekura ibinyoma. Ariko ngo abagize ubwenge mwumvise ko bazokwakaka nk'inyenyeri. Abagize ubwenge saba bafora ibinyoma. Usomye ngaha ku murongo w'8 ngo ururimi rwabo n'umwami wica, ruvuga ibinyoma. Umuntu wese avugana ibinyoma, umuntu wese avugana n'umubanyi wiwe ivy'amahoro mu kanwa kiwe, ariko mu mutima wiwe aba muryamiye. Imana idufashe. Abantu barabeshanya, abantu baragambanirana, abantu bose iberera imwe uyu munsi nibo bakorana ibibi, nibo bicana, nibo bakorana ibibi. Iyo ubonye mwene saheza agiwaho gushima Imana, ukamenya utu yarashikiriwe, nanje jo nzoshikirwa n'ukugomba kwicana gusa, n'ugufora indimi z'ubwicanyi. Ng'indimi zabo n'imyampi, ngo bavugana ivy'amahoro ku rurimi. Abantu buzuye uburyarya. Akubwira ngo Yesu ashimwe mwene da, naye ariko araguforera, arondera kukwica, arondera. Nasubiriye kugira izindi ndoto uyu munsi hirya y'ejo. Ndota mbona turi ahantu hameze nko kuri aeroporo, nkabona turindiriye, umengo turarindiriye indege ije kudutora. Ariko niro truva sanga bamwe atama pasiporo bafise, abandi na jewe nari mbonye pasiporo yanje yari mu gasakoshi nari mfise. Mbona umuntu aje kuyimpapura, agomba kuyinyiba ngayitware. Nza mbona uwundi muntu umeze nk'umumarayika aragurutse, ako gasakoshi aragiye arakamanyakura, akamunyakuye. Nza mbona arakansubije ubwo nyene, akansubije asanga ivyangombwa vyanje birakwiye. Hanyuma nca mbona indege iraje ubwo nyene, mbona tururiye. Abandi benshi mugabo mbona barasigaye, babuze amapasiporo, abandi bibereye umengo barasamaye, ntibanamenya ko n'indege yaje. Nza mbona tururiye indege, mbona tugeze mu kirere turiko turagenda. Binyibutsa ko n'ubu nyene Yesu aguma asemerera kw'igihe kigeze kw'ishengero ry'Imana rikugwa mw'isi, ngo abantu bave mu vyo barimwo, bave mu gusamara. Nimba ukora akazi ukabura umucamanza kiziroranye, nimba uri mu kazi nutonde kw'isaha, tonda ku gihe, ukora ivyo ukora vyose mugabo uzi ku mwanya n'umwanya. Indege iraza kudutora twigire mw'ijuru kwa data kuruhuka. Umuntu azosigara muri iyi si azoba agowe, bene data ndababwire, azoba agowe, niyesheka azoba agize mu buzima, itazopfa yarahanaguwe, kuko abantu bazokwicuza, bazosigara bararira. Sinzi igituma Imana iguma incisha mu ivyo kurota ibi bintu vy'iherezo. Twari kuri aeroporo nini, sinayimemye, sinabonye ko ari Bujumbura kuko yari nini. Abandi bibereye mu vyabo, nkabona ntico binona. Nkabona abandi bari kuri aeroport, ati none we waje gute ku kibuga c'indege utafise passport ishobora kugutuma wiurira indege. Benshi nabonye basigara. Imana idufashe tube maso twikangure. Niho ngaha Yeremiya yacabwirwa ngo ku murongo wa 12, ngo ninde munyabwenge yotahura ivyo, kandi ninde yabihariwe. Ninde umunyabwenge yotahura ivyo, kandi ninde yabibariwe n'akanwa kanje jewe Uhoraho kugira ngo avyamamaze. Niki gitumye igihugu cononekara kigaha kigasha uburimbi nk'ubugaragwa,
ntihabe hakigira uhaca. Ku murongo wa 23 reka twumva inyishu y'iki kibazo ngo ninde munyabwenge. Umunyabwenge twumva uwo ari we mwene nda. Uku ni kuhora hagize ati umunyabwenge yoye kwirata ubwenge bwiwe, kandi umunyenkomezi ngo yirate inkomezi ziwe, canke umutunzi ngo yirate ubutunzi bwiwe. Ariko uwirata ntiyirata ibi, ko yamenye akantahura yuko nduhoraho, nkunda kugira imbabazi no guca iziroranye n'izigororotse mw'isi. Kuko ivyo ari vyo bimpimbara, ni jewe uhoraho mbivuze. Niyo mpamvu ndiko ndabwira abacamanza, ndiko ndabwira umuntu wese afise akazi akora, ngahuri uri umukozi w'Imana. Kora ico Imana yagushinze, ukikorera mu bugororotsi, umenye ko ijuru ririko rirakuraba. Niho uzoba ubaye umunyabwenge. Haleluya. Ngo ninde munyabwenge? Ngo wirata yo kwirata ubwenge bwiwe n'inkomezi ziwe, ngo ariko yirate ko yamenye uhoraho akamutahura. Ndabifurije kugendana mpwemu w'Imana aho muja hose. Ndabifurije muri mu buzi, muri mu ndege, muri mu modoka, muri muri train, muri mu maguru, muri mu isoko, muri mu mirima. Gendana ubwami bw'Imana, kuko umwanya n'umwanya ishengero ry'Imana rirakugwa mw'isi, kandi ishengero ry'Imana rikuwe mw'isi bizoba birangiye. Antikristo azoca aza yime rero, atangure kuza abereka abantu ngo hari amahoro, azanye amahoro nayo shwi. Abasamaza hama bace batangura ikimenyetso ngo ntuzokwinjira gusuma, ntuzorungika abana kw'ishure hatari kw'ico kimenyetso. Nagomba ndakubwire ngo mwene data, igihe kirihuta, reka gusamara. Ngo umunyabwenge niwamenye Kristo akamutahura, umunyabwenge niwamenye Kristo akamutahura. Reka gusamara usamazwa n'ivy'iyi si, ntuze wanjanjwe n'akagakiza. Kuzorata alevema ni esheke n'ukugira umukoshi utazokwigera ufutangana, kuko twebwe mu gihe isi izoba iri mu mwiza. Haleluya. Ngo abera twaduganwe na Yesu tuzoba turi mu kirere, turi mu ijuru tunezerewe, turi mu bukwe bw'umwagazi w'intama. Ngo imyaka 3 n'inusa duhanagura amarira, amagorwa twagize, ivyo twihanganiye, ibiturire twanse kurya, aho batuvumye, aho badutweza, aho badukengereye. Tuzoba turi mu munezero, tuzoba turiko turatamba. Ngo umukwe wacu aduhanagura amarira, ngo aduha amafelicitation, aduha amakado. Kuzorata iyo aleve muzoba ugize sheki ikomeye, gazoduhanagura amarira, gazoduha amakado, gazotwambika ibitsibo y'imibabaro twihanganiye. Hanyuma ngiyindi myaka 3 n'igice tube turi mu bukwe rero tunezerewe, tube turi mu bukwe duhabwa ya ngero, za ngero. Hamwe tuvuga ngo tuzohabwa ingero, hari ivyo wiyimye kubw'agakiza, hari iminezero y'isi wiyimye. Umubiri ugusaba gusambana ukavyanka, umubiri ugusaba kwibuka vyanka. Ivyo vyose Imana ngizora biduhembe. Haleluya. Ngo hanyuma imyaka 7 rero izoba ikwiye, ngo tuce tumanuka ngaha kw'isi, ngo tumanukanye n'umukwe wacu ari we Yesu, ngo tuje kuganza imyaka 1000. Myaka 1000 ngo ku ngoma y'amahoro, ingoma ya Mesi utazokwigera yimura, atakudeta, utazoganzanya ishavu n'inzigo n'ishariro kwica, uzoganzanya amahoro. Imyaka 1000 bene data, ntuyita imyaka 5, ntuyita imyaka 7. Haleluya. Kandi ngo tuzoganzisha, ngo ducira amahanga ngo imanza. Nta duruwa wize mugabo ico nk'Imana izoguha. Haleluya. Izoguha guca urubanza, kuko ngo tuzoba twambaye iyindi mibiri misha, ngo yambaye ugukayangana. Ngo tuzoganzisha ingoma ng'inkoni y'icuma y'ubugororotsi. Imyaka 1000, imyaka 1000 ntuyite ejo, imyaka 1000 ntuyite imyaka 7. Yo haleluya.
kuzora tarevema no kugira esheke, abantu ngo bazoshibura ibizu, bazoshibura ibiduga barose bivye, ngo babitetegwa n'ibintu byo byatujije kugororoka. Garikabera tuzoba tunezerewe, tuzoba turi mu munezero utazokwakwa. Iyo myaka 1000 irangiye, tuzoca tuba mu mahoro, twigire mu ijuru, tubane n'umwami ibihe bidashira. Rero ahatanzara, atanyota, atakurira, atagusuhuza umutima, ngo tubona abacu bishwe babahora gushingira intahe Yesu, tubona abapfuye kera, kuva kuri ba Aburahamu basokuruza bacu, kuva kuri ba Adamu, kuva kuri ba bantu bose, ba Nowa, ba Aburahamu, ba Isaka, ba Yakobo, ba Daniyeli, babahizi, babaye abahizi, abo bose ngo baracaturindiriye, ngo ntibarashika ku kwezwa rwose, ishengero rya ndiho ritarashika, kuko nitwe turi umugeni. Bariya bazoba bari mu bukwe mugabo, nitwe turabagena. Abantu twabaye ku ngoma ya Mesiya, twabonye umukiza Yesu, nitwe turabageni, ngo baracaturindiriye. None wumva ari ikindi kintu wohagarara ko kiki cyo kubuza kugororokaga mweneta? Amagorwa y'isaha imwe, amagorwa y'umwaka umwe y'imyaka 200 akubuza ijuru ry'ibihe bidashira. Garuka, ikangure. Yesu araje, tumwitegurire, tugenda n'ubwami bwiwe aho tuja hose, twikangurire gusenga no kubaha Imana. Yesu abahezagire cyane. Ndabifurije kuzohura abo tutarabonana, ntabona n'amaso, nivyashika inzambi kavuga tutarabonana, tuze duhurire mu kirere, dusanganirane kandi tuzomenyana, kuko tuzoba twahinduye ubwenge bwacu buririmite, buzoba bwahindutse ukundi, tuzomenyana. Yesu Kristo abahezagire. Maranatha, Yesu araje. Mwami Yesu Kristo, sengeye umuntu wese yumvise iri jambo mpaye kuvuga muri kano gatondo, umuha umugisha, umuhezagire, ntiyagira umuntu n'umwe agundi.